Haraheze amezi umunani umumenyeshamakuru w'iradiyo Igicaniro Florian Irangabiye afashwa agafungwa ariko igenekezo rya 30 Nyandagara umwaka wa 2022 aho uwo mukenyezi w'umumenyeshamakuru yafatirwa mu gihugu c'u Burundi afatwa n'iperereza ry'igihugu. Yaraje ava mu gihugu c'u Rwanda aho yari amaze imyaka irenga 10 aba yongera akorera imirimo itandukanye aho yanavuye atangura no gukora umwuga wo kumenyesha amakuru mu iradiyo ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi bise Igicaniro. Naho bamwe mu batanguje iyo radiyo ari impunzi mu gihugu c'u Rwanda, Florian Irangabiye we akaba atari impunzi, ibitamubuza gusubira mu gihugu c'amavukiro. Ariko ntivyabujije ko kuri iryo genekerezo afatwa akajanwa gufungirwa mu gaco k'iperereza i Bujumbura. Mu nyuma yaho igenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2023 Florian Irangabiye yace yinjizwe ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ariko mu nyuma bikaba vyaramenyekanye ko nyabuna yari kazira ivyiyumviro vyashikirijwe ku Gicaniro cyo kwa 22 Nyakanga umwaka wa 2022 aho Florian Irangabiye yari nk'umwe mu batumire b'ico Gicaniro. Kwa 29 Nyakanga uwo mwaka nyene uwo mukenyezi asanzwe anahanira agateka kazina muntu yaciye yungururizwa mu ibohero rikuru rya Muyinga. Kuwa 3 Nzeri umwaka wa 2023 inyuma y'amezi anafunzwe yaragirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu. Sentare nkuru ya Mukaza yamuciriye urubanza rwo gufunga imyaka 10 hamwe no kuriha ihadabu ryo miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Florian Irangabiye hamwe n'abamuburanira bahavuye bunguruza urubanza muri sentare isubiramwo imanza ya Mukaza aho kuwa 30 Ntwarante umwaka wa 2023 iyo sentare yamuburanisha mu ibohero rya Muyinga ahasanzwe afungiwe, ariko urubanza rwiwe rushigwa mu mwiherero. Kuri wa kabiri Rusama umwaka wa 2023 akaba ariho sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yashikiza urubanza rwavuye muri uwo mwiherero, ikaba yashimangiye ugwaciwe ubwa mbere na sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye akaba yaciriwe gufungwa imyaka 10 n'ihadabu ryo miliyoni y'amafaranga y'amarundi.